uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Buganda zone Gasenyi mu Kaburanwa hatunganijwe ibirori by'indagano za mbere z'abanovise babaye ababikira bo mu muryango w'aba Benedictrine b'Indavyi baramutse baronka ingabire y'abanovise bane bagize indagano za mbere zo kuba ababikira. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umwungere wa diocese ya Ngozi na Musenyeri yahoze arongoye diocese ya Bubanza hamwe n'umushikiranganje wa mbere abashinga amateka n'abasaserdoti buramatari w'intara ya Cibitoke abubahwa batandukanye ndetse n'abakristu muri rusangi. Akira y'umwitwikiro kimenyetso cy'urukundo rwawe na Yesu guma muri we misi yose mwereke ubuzima bwawe umukundana ubutwari. Amen. Ewe itwije ukwaruka ntawe utokumviriza. Mwijambo rya mama mukuru w'umuryango w'abanovise yakeje abahawe indagano. Turahimbawe cyane no kubakira muri runo rugo rwacu aho twaramutse tugabana abatumwa bashasha bane mu muryango wacu b'Abenedictine b'Indavyi bakaba bagize indagano zabo za mbere. Uyu munsi ukaba ubaye imboneka rimwe kuko bubaye ubwa mbere indagano zitangirwa muri ino paruwasi mvyeyi mu muryango wacu. Mumfashe dukurire ubwatsi Imana yacu. Yongeye araca hirya no hino bimwe mu bikorwa baranguye twovuga gushiraho amashure y'imyuga kubaka ibitaro. Mumpundire ndabacire ku mayange kuri ibi bikuru. Mu gisata c'indero twashinze ibigo twigishirizamwo urwaruka imyuga itandukanye: korora, kurima kijambere, kubaka, gusudira, gushira amatara mu mazu n'ibindi. Ivyo bigo bikaba biri hano mu Kaburantwa ariho twita SEM n'imabayi CFP. Ikindi mwijambo yashikirije nuko bokoreye inka nyenicubahiro umukuru w'igihugu, inka yarondotse kwiyo umukuru w'igihugu yari yabagabiye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi uyu munsi General Major Evariste Ndayishimiye yadutera iteka mu kwifatanya natwe mu munsi mukuru wa yubile y'imyaka 50 umuryango ushitse mu Burundi hari mu mwaka w'igihumbi 2019. Uyo munsi yatugabiye ishashi yitwa Yabihayi. Iyo shashi twagabiwe uyu munsi kabimaze gushira hasi inyana zine n'abuzukuru babiri. Ko rero uwanka kugambarirwa atuma uwukuze, nagira nabatume banyakubahwa cyane mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ko rero muratubwirire nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ko twashimye ingabire dushobore gufasha aboro benshi. Ubu turorora inka, inkwavu, ingurube, inkoko tworoye n'inyana yayo rwamaza. Dusabe bayegereze hano timwokorere.
Umushikiranganje wa mbere akaba yashikirije ijambo ryo gukenguruka mu izina rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Ushakwa unyaruka tumugukuze ikanukuri imbere sinshobora kugambana kubera yuko nawe wavuze ko batumwe naje ngaha natumwe. Abatumwa babiri rero bahuye nibaza ko byoroshe gutumana bari babatumye. Ubutumwa rero mwantumye ndaza kubushikana ubutumwa bujanye na Yamugisha hamwe na Gwamaza, ubwo butumwa ndaza kubushikana. Ndanabakengurukira cyane kwizina ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ko mwiyumviriye yuko ko yabagabiye ama akagira ukuboko kwiza, namwebwe mukagira ukuboko kwiza mukaronka umwimbo muri iyo ngabane, ikaba mbere yari imaze kurondoka, mukaba mwumviye namwe yuko mwomwokorera. Uwo mutima murawugumana, uwo mutima murawuhorana, na kare ntimwobura uwo mutima kubera yuko no mu byo mujejwe harimo kubungabunga imitima ya twebwe twese turi ngaha. Kandi uwo mutima numwe waranze ba sogokuru, kuko ba sogokuru kuva kera narindi barahanahana imigisha bakagabirana bakokoranira, eka mbere baca barihaniza nabo n'abandi batoza barokoranira. Mu guca umugani bavuga bati utakaranga ukamura akaranda. Mwebwe rero akakaranga mwakagumanije, uyu muco mwawugumanije. Nagira rero ndabahezagire ndabasabe yuko uyu muco mwobamana kandi mukama mubutera mubo muhura bose. Mu kurangiza twamenyesha ko haciye hakurikira kugendera ibikorwa birangurirwa muri ico kigo, eka bakaba bafashe n'akanya ko gusangirira hamwe. Wavreb ijwi ryo gwaruka FM.